ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Bivuze ko iki ni kuri radiyo Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa kane. Kaze kuri radiyo Bonesha FM tubahaye ikaze. Mubivuze ko iki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Bivuze ko iki ni kuri radiyo Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa kane. Kaze kuri radiyo Bonesha. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro mubivuze ko iki ni ikiganiro kibaka ryo kugira ico muvuze ko biba byavuzwe hirya no hino mu gihugu. Turacari muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho tuza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Ni muri ntumbero mpigano cacu cuno munsi twakira abanyapolitike babiri. Umutumire wa mbere akaba haza kuba ari Ngendanganya Kazimi harongoye umugambwe Parpe Agakiza. Turaza kwakira kandi nuwo mu mugambwe Rades mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Nkuko mumaze kubimenyera tuba dufise abatumire babiri twakira mu bice bibiri. Turaza kubaha akaryo ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije akanya nikadukundira. Ikiganiro mugiswa na Christine Kamikazi Rahisa Kaburahe niwe ariko aratuba amajwi abashikira mu kanya dusha twakira umutumire wa mbere. Mbega Yakobo ivyo vyiyumvira bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwarwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora natume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro mubivuze ko iki nkuko mwamaze kuvyumva. Turacari muri gwa rukurikirane w'ikiganiro mubivuze ko iki kidasanzwe aho tumaze iminsi turiko tubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo ibijanye n'imigabo n'imigambi y'abazokwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Nkuko rero nameje kubibabwira muri kino gice ca mbere c'ikiganiro twakira Kazimire Ngendanganya harongoye umugambwe Parpe Agakiza no turi kumwana muri studio. Kazimire ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mu kiganiro. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro Kazimire. Murakoze nanje ndabaramukije n'abatwumviriza bose ndabaramukije. Negome mu mugambwe Parpe Agakiza muramukanya gute? Ni ibipfunsi bibiri biri hejuru tugavuga tuti Parpe hamugaca wishuruti Agakiza k'abarundi. Parpe rero Agakiza k'abarundi. Egome kubatazi umugambwe Parpe Agakiza no mugambwe watanguye ryari kwemererwa gukora. Umugambwe watanguye mu itariki 18 mu kwezi kwa 4 igihumbi kimwe n'amajana 980. Ukaba ari ufise ya karangamutima kahe intumbero iyahe? Bwa mbere nagira mbanze kuvuga yuko uwo mugambwe ukivuka ntiwitwa Parpe, witwa Parpe Hutu washinzwe na nyakwigendera Gahutu Remi. Intumbero yayo icivugo ni ukuri, ubutungane, kwishira ukizana n'iterambere. Umugambwe Parpe Agakiza uri mu migambwe izoja mu matora yimirije kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Umugambwe Parpe Agakiza uzokwitoza hehe ku rugero rungana gute?
umugambwe Paripe Agakiza uzokwitoza mu ntara zitatu kuri zitanu Uburundi bufise muri iki gihe. Nizahe? Ni ya mbere ni Bujumbura, iya kabiri ni Butanyerera, iya gatatu ni Gitega. Gitega ntimuzoja mu matora y'abajenama b'amakomine? Tuzojamwo mu makomine abiri, mu ntara ya Bukinanyana yo muri Bujumbura no mu ntara ya Bugendana muri Gitega. Egome hamwe rero umugambwe Paripe Agakiza woja mu matora yimirije abanyagihugu mu bafitiye imigabo n'imigambi iyahe? Murakoze kandi imigabo n'imigambi umugambwe ufise ego ni imigambi yisunga icivugo cyane icivugo c'umugambwe. Umugabo hariho umugambwe wa mbere novuga nti n'umugambi w'umugambwe wo kwibuka abawushinze bamaze gushengera, ni wo gutahukana ibisigarira vya nyakwigendera Gahutu Remi yashinze umugambwe Paripe Hutu. Uwa kabiri ni wo gutahukana ibisigarira vya Misigaro Donasiano yashinze umugambwe FNL 83 hanyuma ashiraho igisirikare FDD mu miro 1994 muramba bari bwa mbere navuze umugambwe FNL ntabwo n'igisoda ca Paripe Hutu citwa FNL. Egome ntayindi migabo n'imigambi mufise no gutahukana gusa abahoze ari abazanye bijaye no gushinga umuhari Paripe Hutu FNL na FDD. Okay, uwo n'umugambi wa mbere. Wa kabiri jewe ngira ngo wisunze ngira ngo ukwanje nk'umuhinga ukondi nuwo kubahiriza korohereza abakozi n'abarimyi bagifise inguvu zo gukora canke batagifise inguvu zo gukora no kuvuga bagiye mu karuhuko. Icambere nk'abakozi murabona yuko muri organisation yose mu mashirahamwe yose byose ugenda wisunga umuntu novuga ko ari bwo butunzi bwa mbere bw'ishirahamwe ryose. Umuntu atariho niryo shirahamwe ntiribaho. Umukozi aratangura akazi agakora agatanga inguvu ziwe akaruha ku myaka 60 akaja mu zabukuru. Mugabo uko ndabibona benshi mu bagiye mu zabukuru ku myaka 60 barakobotse barakoreye igihugu bataha bararira. Ubwo rero nisunga bwa mbere nkaho nakoze jewe nta namwe nakoze umukozi yagiye ararira ko namise umugambi wo kububahiriza bariko barakora no gutegura kazoza kabo. Ndabona nkaje nko muri Regideso nagiye mu 91 banshinze kunagura Regideso. Naciye nkora iki? Naciye mvuga nti umukozi nukumuha motivation, c'est-à-dire kumuha ikintu kimuha inguvu kugira akore aguma akora gusumba umwanya wose. Naciye mvuga nti reka tumwubahirize tumuziganirize. No kuvuga yuko nawe nukuvuga nka ntuze nk'umukozi baramukata 5% hanyuma umukoresha akamushirako ibihumbi akamushirako inshuro ibice 10% bibaye 15 bakamubikira. Ngaho umukozi ntiyashobora kuyakora ko muga byaramufasha ko guhera ku myaka 2 ku myaka 3 yaronka amahera amufasha ngo agize ingorane mu kwezi akagenda ati je mfise ayo naziganije ngana gutya mumpe kamwe bita ka avance.
ni kuvuga yuko rero muramutse mutowe mu matora yimirije muzoshiraho ibijanye n'ingene abakozi boza baraziganirizwa kugira ngo bakukurutse bazoronke ingene bashobora kwibeshaho. Nivyo kandi biramworoheza kuko niyo amaze kugira iyo avance agenda gufata nka amaze kugira iyo yaziganije baramuha avance bikamworohera. Hanyuma nkuba avuye mu kazi aronse nazo ari miliyoni 200 gusa aragira umugambi uzomufasha kugira ngo aguma aronka ku kwezi amahera asumba iyo yahora ahembwa. Ari mu gisata c'abakozi mu bindi bisata mu bindi bisata amurimye nawe nico kimwe atangura kurima atangura gukora kuva ari umwana hanyuma hagera ku myaka 75 hagishoboye kubita isuka akagenda nawe mu karuhuko arakora gushikaho inguvu zimuheramo hanyuma ugasanga guhera ku myaka 85 ntagishoboye gukora nta kintu na kimwe afise kimusahiriza novuga nti muri commune yose nzoshiraho ikigo cyo kwakira abo bantu batagishoboye gukora badafise chefo ca ruguru badashobora no kubafasha ko ku myaka 85 ubufise abana abuzukuruza n'abuzukuru babuzukuru ico ni iki mugana uri ngaho ntagishoboye kwimarira ko wakoze ugatungisha igihugu ko ibiri mu gihugu byose byavuye mu minwe y'abanyagihugu y'abene gihugu ari umukozi ari urima ari ubaza abo ibintu byose biriho nabo bantu bose abarundi bose babiremye babishizeho ubwo rero ntako twomuta gutyo atagifise ubumugarukirako no gushiraho ikigo kizofata abo bantu hanyuma ababo arabakora ibujumbura bakazagera babaramutsa abashoboye kuzabaramutsa barazana guterera ibyo bafungura bakabizana mugahasi ahandi ho leta ibwirizwa ico kigo kugishiraho muri commune yose na leta igafasha muri ico gihugu bovuga bati iki gice cy'amafaranga tuzofasha abo batishoboye dushoboye gufata nk'abantu 100 reka rero duteganye abo kubafasha kubera iki nta tuguvu bagifise. Umuntu abumvirije neza imigambi yanyu ishingiye ahanini kubijanye no kuzoshigikira abo bose bazoba batagishoboye bamaze kushika mu zabukuru batagifise ingufu zo gukora. Yego hano mu gisata c'umuntu atakaze yakora ahembwa ku kwezi uhembwa ku kwezi uwa muziganirije nawe nyina akaziganya akora umutima uri munda kandi azi yuko niyaheza ntazotahararira je nabonye ko akanyamuneza abantu bose nakoresha duhuye yaheze nk'imyaka 10 yatashe namubaza ntukora iki ngo je nkora iki nkanezerwa no kubona uwo muntu anezerewe no kuza kundamusa. Yego mubona none abanyagihugu babizeye bakabatora ivyo vyifuzo muzoshobora kubishikako. Ndabwiho namaze nahora ndabigira aho nakoze hose ari mu mashirahamwe ya Banki Mondiale ya Union Européenne n'amashirahamwe imisi yose ico kintu cyo kuziganya kandi ugasanga ko je haze imyaka 50 nkiri mu kwiga by'ubutunzi economy bambwira bati kuziganya kungana n'imigambi uzorangura donc la épargne égale investissement ayo wazinagazinije angana nayo shira mu migambi aho rero n'igihugu gica gitera imbere kuko mategeko mubwirizwa guteza imbere kuziganya kuko kuziganya niko gutuma umuntu agira imigambi n'igihugu kigira imigambi. Abanyagihugu barakunze kuvuga bati mu gihe c'imyamamazo abanyapolitike usanga batwemerera ibintu byiza gusa ariko bamaze kwashika ugasanga ntibabishize mu ngiro mwebwe mu mugambwe parpe agakiza mwibizeza gute abarundi ko mutayaga amasigara cicara. Aho nakoze hose ubu naragiye mu zabukuru aho nakoze hose imyaka yose namye ndabigira hose narabishiraho kandi byagenda neza n'ubu hose barabyishimira abarundi bonyizera bakantora aho nzogenda ku bwego bw'igihugu nzovuga nti
ribitegeko mu mashirahamwe yose. Ariko rero muri ko muyamamariza amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine muzaba mufise ububasha bwo kubikora mubona ijwi ryanyu rizoshika kure. Murakoze rirashika kure kuko iyo dossier ucuyishira ku nama mu namashinga amateka ukavuga mugasemerera. Ubu dushobora kuba turonse abashinga amateka ari 2 3 hanyuma byoshika yuko turonka benshi hamwe tuba dufise ingufu yo kuvuga tuti iki kintu nyabona ni mugishire mu nzira mu ngiro n'abakozi bose bakadushigikira twese rero turi hamwe isho twogishira mu ngiro kugira ngo abakozi bose nabazotahe gutyo cyane mu gihe ubona mu myaka 60 ubugishoboye gukora. Ni Radio Bonesha FM muri ko murabandanya mwumviriza turacari muri wa mwanya w'ikiganiro kidasanzwe tubashikiriza imigabo n'imigambi y'abazoja mu matora yimirije kugenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka. Umutumire wa mbere twakiriye nkuko mwavyumvise ni Kazimire Ngendanganya akabarongoye umugambwe Parpe Agakiza niwe hariko arashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe uzoja mu matora y'abashinga amateka mu ntara zitatu arizo Bujumbura, Butanyerera na Gitega. Ukabuzoja no matora y'abajenama b'amakomine 2 ya Bukinanyana hamwe na Bugendana. Tubahakanya kuko abafise ico babaza umutumire wacu bamubaze mwakura kuri 39 77 35 94 39 murakura abafise ico mubaza umutumire mumubaze canke mufise intererano murahawe ikaze kugira ngo muterere. Amatora natume tujyana, amatora natume tugwana, amatora atume tutumvikana, kudasangira imigambwe nigutanya abavukana. Amatora natume tujyana, amatora natume tugwana, amatora atume tutumvikana. Ikiganiro ni mubivuze kwikara umwanya wa mbere yashitse ku murongo. Mwiriwe cyane namahoro. Yego namahoro ndi François ndi mu ntara Gitega. François Gitega mwumvise umutumire dufise uno munsi muri tamumvise. Yego numvise niko nini nazikoreza mu Bugendana. Yego byaziza batumvise badotahukana ibisigarira by'abajya batangurira imihari. Ariko muri komine ya Bugendana abantu bagandaguritse 9 y'ubwoko bw'abatutsi bahambire hamwe muri site ya Bugendana. Rero no munsi turamenya ababagandaguye. Abona ni twamutora azodukorera amatohoza tukamenya bagandaguye barya abantu. Yego nkuko nababuze bazotahukana abataguje ijyamihari y'abahutu. None arabona ko insamizera icyo kintu aje kudukora ko tubona na leta yari kigihe atashaka kubigira ko byajya abantu kumenya bagandaguye hama afite inaye mu gahanga. Yego mereka François Negome. Kibazo gira kabiri. Abanyepolitike bahunze igihugu abatihungishije ayibazo bibaye 2015. Samizera arabona ko azoba tahukana bakagaruka mu Burundi n'ajya amaradiyo yaciye bambe yahunze amayise nako bagahunga. Samizera twamutora azobagarukana ko tubona basigaye mu mahanga mu Burundi. Murakoze. Urakoze cyane François Gitega. Reka tubaze Kazimire Ngendanganya arongoye umugambwe Parpe Agakiza ni wari kurashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe mu gice ca mbere ca kino kiganiro. Kazimire sinzi ko wumvise munywanyi wacu ari mu ntara ya Gitega yababajije ati hariho site y'Ibugendana yahambwemwo abishwe mu mwaka w'1997 yafatiye ku byo mwavuze yuko muzotahukana abashinze imihari yagwana muri kahise. Arabaza yuko rero muzokora hamwe bo bizera bakabatora muzokora amatohoza kubakoze ubwo bwicanyi kugira ngo bamenyekane bahana. Murakoze cyane. Kuri ico kibazo tuvuga tuti twisunze ikivuga c'umugambwe
ni ukuvugana ukuri. Icya kabiri ni uguharanira ubutungane aho turi hose, hanyuma tukishyira tukizana, hanyuma ibyo byabonetse tukaja mu nzira y'iterambere. Ngira ngo wabibajije urumva ko ari umuntu w'incabwenge. Sinarinzi ko hari mu 1997, je nagira ngo ni mu 1996. Mugabe ibyo bibazo twarabijanye Arusha turabiharira. Yari amasezerano kugira tugarukana amahoro mu Burundi. Ivyo bibazo vyarizwe, tuguma twishinga rero amasezerano y'Arusha niyo nubundi tugenderako, niyo demokrasi yaje ikurikira amasezerano y'Arusha. Hamwe tuvuga tuti cyane cyane dushira imbere ibiranga demokrasi harimwo ubutungane bwubaka. Bavuze bati tuzorondera abo baba baragize ubwo bwicanyi, ego byokogwa mugabe byo gushira imbere nubwo butungane bwubaka. Ubwo butungane bwubaka, hanyuma kugira turabe yuko amategeko yokurikizwa n'ivyo. Egome yanabarije rero nikijanye n'abanyapolitike bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 hamwe n'amaradiyo yugawe hamwe n'amashirahamwe abari mu mashamwe adaharanira ivyicaro vya politike bahunze. Havuga ati ivyo byo hari ico mwo bikora ko mu gihe bo bizera bakabatora. Ndavuga nti Uburundi bwa bose ikibanza cabo ni mu Burundi. Ubwo nukubumviriza abantu bakaganira kugira dutore ikibazo. Umuntu yahunze igihugu afite icyo yahunze, ivyo rero umwanya wose tuburiza kuguma tuvugana kugira dutorere inyishu ivyo bibazo biciye mu biganiro, mu kuganira. Egome turi kumwe na Kazimirenge Ndanganya rongoye umugambwe Parpe Agakiza, ni uri kurashikiriza imigabo n'imigambi yawo. Akaba ari umugambwe uzoja mu matora yimirije y'abashinga amateka y'abajenama b'amakomine nkuko mwavyumvise mu ntara ya Bujumbura, Butanyerera hamwe na Gitega hamwe no mu makomine ya Bukinanyana hamwe na Bugendana. Tuko twakira ibibazo byanyu mufise mubaza umutumire haundi munywanyi ku murongo. Mwiriwe na mahoro muri bande mutwakuye muri he? Mwumvise umutumire turi kumwe no munsi ga Alex. Hari akabazo mufise mu mubaza? Urakoze cyane Alex. Reka tumubaze ikibazo. Witwa Alex Mwaro habaza ko ibijanye n'ubwigenge bwushikiriza ivyiyumviro hamwe babize bakabatora hari ico muzobikora ko, hamwe rero n'ikibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro cibonekeza muri kino gihe. Ndakengurukiye wamajije ico kibazo. Ivyo bibazo birafatanye, bijanye na bifatanye ni bya bindi biri hamwe tuvuga tuti kunagura ubutunzi bw'igihugu, birafatanye byose. Iyo mudatunganije neza igihugu gitera kije inyuma, hanyuma hakaba n'ingorane. Nk'ubu turafise ingorane nyinshi, turabuze igitoro, turabuze na byangombwa byinshi, ibiciro biguma biduga. Ubu twe turiyamamaza so kugira ngo twirukane ubutegetsi buhari, no kugira ngo duhanure kugira ngo mu myaka 2 baza batora umukuru w'igihugu, amatora azobe hariho ituze ikwiriye kugira abantu batore batekanye, iterabwoba ryagabanutse, hanyuma n'ubukene bwagabanutse gatoyi mu gihugu. Ko ko ndabibona umengo nta gihanura. Baduhanuje twebwe abahinga
turabona yuko igihugu cofata umurongo jewe rero babaza yuko hamwe babizeye rero bakabatora mwebwe ivyo hari ico muzobikora ko mugafasha ko bitorera inyisho mbeje kubivuga kugira ngo duhanure tuje mu nzego kutari mu nzego nta rubuga ufise rwo guhanura nukugira ngo cyane turonke urubuga rwo guhanura kugira turabe ingene ibintu byoja ku murongo ingene ibintu byomera neza. Yego dusigaje iminota 3 gusa kugira ngo dushe twakira hundi mutumire agira kabiri twakira umunywanyi humwe wa nyuma kuri 39773594 mwumvise ko turi kumwe na Kazimire Ngendanganya arongoye umugambwe Paripe Agakiza akaba ari wari kwarashikiriza imigabo n'imigambi uwo mugambwe rero ukaba uzoja mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mu ntara ya Bujumbura Butanyerera na Gitega nayo mu matora y'abajenama b'amakomine zo kwitoza mu ntara ya Bukinanyana hamwe no muri komine Bukinanyana Murantunga hamwe no muri komine Bugendana umunywanyi wa nyuma mwiriwe umunywanyi aga telefone nikamukundiye aragerageza kuri 39773594 dufise iminota 3 gusa mu gice ca mbere ca kino kiganiro aho duca twakira hundi mutumire agira kabiri imigambwe nigutanya bavukana imoto sindigito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu bamaso sibari njabyiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu bamaso sibari njabyiza amatora bimama natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe. Yego turacari mu mwanya wo kubashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Paripe Agakiza Kazimire Ngendanganya dusigaje iminota hidashika 2 kugira ngo igice ca mbere ca kino higaniro kirangire sinzi ko haraka mu mufise mutera abanyagihugu muce mugira ko muvuga nibiranga umugambwe hamwe n'inimero habifuza kuzobatora bazobatora ko hamwe nakandi bwa mufise mushaka gushikiriza imbere yuko tubasezera. Murakoze ubundi migambi narifise n'iyindi mugabo turavye umwanya nsigaranye sino yivuga yose ngira mwavuze mikuru muga cyane yindi no kwenyera ko mikeyi tubavuga tuti abarundi bose ntanya gupfa ntanya gukira tuzokubaka ikimenyetso kimwe twibuke amagogwa abarundi babonye twibuke abo bose bahitanywe n'ingorane twagize mu Burundi ushaka kuvuga ko azoba icibutso cyo kwibuka abarundi bose egome hanyuma ikindi naco jewe nk'ubu mu buzima je ndi mukukuruke mugabo sinagendarira kuko ubundi umugwiza mbuto je novuga nti nugufasha nukuri abarimye ndabona ibibazo bagira ubwo rero igihe bodutora nzokoma karuru kugira ngo twubahirizwe turonke ifumbire mu mwanya hanyuma kugira ngo dushobore kwimbura hama ibindi navyo nk'umuhinga hari ibintu nasavye turiko turiga iwacu kugira ngo dushobore kuramyene twoziganya amazi tutaziganije amazi mu iterambere y'uburimyi ntacyo tuzoshikako. Ego camugira ko rero muvuga nibiki biranga umugambwe Paripe Agakiza abifuza kubatora bazobamenya gute? Abifuza kudutora ni telefone ni 69 534 amajana 832 hama inimero yo mu matora muzokoresha muriko inomero bivana n'intara mu bashinga amateka intara ya Bujumbura ni nomero 13 mu ntara ya Butanyerera ni nomero 12
mu ntara ya Gitega ni nomero 11 mu bijanye n'amatora y'abahanuzi ba komine Bukinanyana ni nomero 4 hanyuma muri Bugendana ni nomero 3 hari mu mugambwe Paripe agakiza bazomenya gute uzoba urangwa n'iki ufise ibimenyetso biye ibimenyetso hari kwidarapo ry'umugambwe hakaba agafoto kagaho turemye yatanguje umugambwe hakaba hariho n'ikigabo c'inguvu tuvuga tuti nukamufise inguvu Egome Kazimire Ngendaganya arongoye umugambwe Paripe agakiza niwe ariko arashikiriza imigabo n'imigambi mu gice ca mbere ca kino kiganiro. Kazimire Ngendaganya tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumene bwacu. Murakoze ndakengurukiye n'abatwumvirije murakoze kandi Egome mukanya mubandanye mukurikira Radio Bonesha FM duca twakira undi mutumire agira kabiri nawe akaba ari uwo mu mugambwe Rades sangira imigambwe nigutanya bavukana imuto sindigi amatora atume tujyana amatora atume tugwana kuva ku igenekerezo rya 13 Rusama kugeza ku rya 2 Ruheshu no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi uno mwaka bazoba ariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbero Radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 Rusama kugera ku igenekerezo rya 2 Ruheshi uno mwaka. Muri ivyo biganiro bidasanzwe Radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije. Muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije. Ivyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa gatatu no ku wa kane kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muzobikurikirana kandi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Kaze nimutangwe amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora Dusubire tubaramutse twongere tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze iminsi turiko tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine hazoba kwigenekerezo rya 5 Ruheshi uno mwaka turimwo. Nkuko rero nameje kubibabwira twinjiye mu gice ca kabiri ca kino kiganiro aho twakira Dr Sudi Ndikumana hakaba harongoye umugambwe Rades. Dr Sudi Ndikumana tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Ego. Egome Sudi Ndikumana mu mugambwe Rades muramukanya gute mbega? Abagendera ngingo tuvuga duti abagendera ngingo tugiye ntahe n'iterambere. Abagendera mugaca mwishura gute? Niko musha muvuga. Abagendera ngingo tugira intahe n'iterambere. Ego. Mwishure nkuko musanzwe mwishura. Egome umugambwe rero Rades ku batawuzi n'umugambwe watanguye gukora ryari. Umugambwe Rades n'umugambwe watanguye gukora kuva muri 1992. Warufise intumbero iyahe? Umugambwe waje mu bihe nyene hasabwa yuko haza imigambwe myinshi ico gihe n'umugambwe wa gatatu kwandikwa n'uvuga mu gihugu cyacu Burundi. Ico gihe umva ko twari mu bihe igihugu gifise umugambi umwe umugambwe wa Iprona odasigana Iprona rero haci haza umugambwe Sawanya Frodeo wa gatatu wabaye umugambwe Rades wabagendera ngingo. Egombe umugambwe rero Rades uni mu migambwe hizo kwitoza mu matora yimirije kwigenekerezo ya 5 Ruheshi uno mwaka turimwo
uwo mugambwe uzokwitoza mu ntara izahece mu makomine ayahe ku rugero rungana gute mugambwe radesi uzokwitoza mu ntara ya Bujumbura yagutse intara ya Gitega ni mu ntara zibiri mu matora y'abashinga amateka yego mu baje nama b'amakomine umugambwe radesi ntuzokwitoza uri mu makomine y'Ubujumbura komine Ntahangwa Mukaza na Cibitoke no kuvuga ya makomine yo mu gisagara ca Bujumbura ego none imigabo n'imigambi mufitiye abanyagihugu bo bizera bakabatora niyahe na cyane dufite imigambi ni myinshi ariko twayishize mu migambi nk'itanu aho tuvuga duti nk'abagenderangingo turamutse dutowe ikintu cya mbere tuzoharanira no kugwanira imibereho myiza y'abarundi bose ba mu gisagara cyangwa mu gihugu hagati ariko cyo rero urumva kugira ngo ishoboke bisaba yuko abarundi bagarukana icizere cyo kuba mu gihugu cyabo cy'u Burundi cyabibarutse hari igihugu bahawe n'Imana rero uko kwizera ko abarundi kuri mu ntumbero zitandukanye kuri mu bisata bitandukanye umva nta mwete umuntu yokorana adafise icizere adafise uko gukunda igihugu ciwe cy'u Burundi icya kabiri n'umugambwe twavuze duti tuzogwiza ibigo by'ubuvuzi tugarukire mu gisata cy'ubuvuzi nivyo turi mu gihugu gifise imbona kazoza y'umbi 2040 2060 aya n'amatora y'abashinga amateka samatora y'umukuru w'igihugu samatora ya novuga ya guverinoma rero n'umugambwe uvuga uti hariho programme igihugu gifise rero twe tuzoterera mu byo dusanzwe tuzi dukora mu bumenyi dufise mu bushobozi dufise novuga mu migenderanire dufitanye n'abandi bari mu gihugu no hanze y'igihugu duterere mu kungene ibigo by'ubuvuzi cyangwa ubuvuzi mu Burundi bwotera imbere cya gatatu no kugwiza ubuzi umva n'umugambi ugizwe hanini n'ugwaruka rero uravye ugwaruka rwo Burundi aho rwirwa mu ibarabara nabize baguma baturatura mu ibarabara babuza akazi bisa nkuko ari ibintu novuga bisanzwe umuntu akiga akamara nk'imyaka 5-6 naho azi yoja kudepoza avuga ati arasabye akazi cyangwa ari akazi gaho karatangwa rero n'umuganga uvuga uti tuzokwiza ubuzi nukugwiza ubuzi hari ubuzi bwa leta uvuga uti nimba bakora amasaha bokongera andi masaha akazi kabe kenshi kugira ngo abarundi abana b'u Burundi baronke ico bokora cyakane nukugarukira inyigisho aho ni mu gisata c'indero aho tuvuga duti gisata c'indero cyose tukigarukira tukaraba ingene twohanurana dufashanya na programme zihari kugira ngo indero kuva muri inyigisho zo hasi muri secondaire no gushika muri kaminuza turonka abana bize neza abana bazi ivyo bize kandi bize ivyo Burundi bukeneye kugira ngo ejo canke hirya ejo tuzoronka icabwenge zibikwiriye kandi zokorera igihugu cabo hama aho twovuga yuko nko mu mugambwe wacu kuba tuvuga duti abana bose boronswa amahigwe angana no kuvuga yuko hageze aho hoboneka tuvuge nk'amaburse canke ayandi mahigo yuko abana boja hanze sukuraba abana b'umugambo umwe cy'abana banaka canke oya abana b'u Burundi bwose bahabwe amahigwe bagende bige bamenye yuko bazogarukira nuze igihugu cyawo bagikorere cya gatanu naco cyanyuma no gutenza imbere uburimi bwa kijambere aho tuvuga duti uburimi uko burakorwa nivyo imyaka myinshi ariko urumva turacari mu bya bindi dukoresha isuka gusa rero n'umugambwe kuvyerekeye uko navuga imigenderanire n'abantu n'inshuti dufise twotera ariko mu Burundi haba gukoresha amatracteur n'ibiki byose bishoboka kugira ngo nyene habe urimi bwa kijambere ariko ivyo byose bisaba yuko nk'abarundi twemera yuko twamaze kuva mu gihugu kimwe twamaze kwinjira mu novuga mu karere turi mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko twemere yuko naho twogera ibibazo si ibibazo vyacu twe twenyene twemere yuko twamaze kuja mu
novuga mu karere ngo turaba abandi uko bateye imbere duhanuze kugira ngo natwe ntube cya gihugu cyasigaye inyuma mu myaka yose. Ego mehe ivyo byose none mubona muzoshora kubishika ko gute mu gihe muzoba muri ko mwitoza mu ntara ya Bujumbura no mu ntara ya Gitega gusa mwumva ijwi ryanyu rizoshobora gushika kure mu vy'amatora canke nyuma y'amatora mwamaze kubatora bona ijwi ryanyu bizokunda ko rishika kure mu gihe mutari ko mwitoza mu gihugu cyose. Ego byose bivana n'ibitigiri hari ukuntu aho uvuga kuri toza oro nk'ibitigiri bihagije ugashika igikuru ngo gusa ushika. Ego abanyagihugu barakunze kuvuga yuko abanyapolitike mu gihe c'amatora yo bariko bariyamamaza usanga bemera ibintu vyiza biryoheye ndetse ugutwi ariko bakavuga bati iyo tumaze kubatora usanga badahejeje ngo babishire mu ngiro mubaha ishizere cyane. Ivyo nivyo kubera nivyo bamenyereye nivyo benshi tumenyereye imyaka myinshi kuva Burundi bwikukira amatora yarabaye kenshi kandi yazoguma aba ubonye nk'ugwaruka twemera yuko tukaja mu bintu donc novuga mu nzego nk'izi nuko hageza aho tuvuga duti ibihe by'amajambo byaraheze cyane ibihe byo kuvuga ngo twe turatanga novuga ivyizere gusa mu majambo jewe no kwivuga akazi nkora ndumuganga ndumuvuzi ndayimazemwe imyaka irenga 7 mvura kandi birazwi mvuze ko nzokorera mu bintu by'ubuvuzi cyangwa ndabuteza imbere nuko nzi yuko maze imyaka irenga 7 mvura bene gihugu ku buntu kandi biranashoboka nibaje nabishoboye nabandi mpora mfasha babishoboye ni kuvuga yuko twoterera yuko uwo mugambi wokwira igihugu cyose cyo ni cyambere nkaba nigisha no muri kaminuza abana b'abarundi nkabona ingene novuga uko indero iri kuratituka novuga abana bageza no muri kaminuza batagifise ubushobozi nkuko bwari kera. Rero nkavuga nti hari ikintu twoterera nk'abantu babizi nk'abantu bayibayemwo nk'abantu bafise novuga uburambe muri ivyo bintu. Ego rero twe twafashe imigambi tuzi dukoreramwo si ibintu vy'amahitamo cyangwa si ibintu byo kuza gutanga icizere cyangwa vy'amajambo. Ego mwavyumvise turi kumwe na Dr. Sudi Ndikumana akaba arongoye umugambwe Rades ni uri kurashikiriza imigabo n'imigambi muri kino gice ca kabiri ca kino kiganiro cacu cuno munsi mukamwumvise yuko hari umugambwe uzo kwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura hamwe no mu ntara ya Gitega uzoja no mu matora y'abajenama b'amakomine mu makomine 3 ari hano mu gisagara ca Bujumbura nahangwa mukaza hamwe na muha tubahe akanya abafise ico bubaza umutumire mwakure mu mubaza canke mufise intererano ni kuri 39 77 35 94 39 77 94 dufise iminota idashika 15 uyukubakira hari umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo mwiriwe ni François ndabuze kumutumira gira kabiri. Ego me François Igitega. Ego nimero niwe warongera Desi. Arabumva. Ego. Ego urabona igihugu mu shira ntahe mu migambi muvuze. Kuva ko imyaka iri biriko irarenga gihanzwe n'ikibazo cy'igitoro. Amategeko amashirahamwe yitwa abiri kuvuga ko ari karaterera bikomeye. Kugira umuti utoke ingene toronka igitoro bitagoranye. Aya mashyirahamwe rero kazona leta nayo nshaka kubumviriza ngo ikore ku byinjiro byabo kandi kibwa abone gutemba ko birashe. Ivyo bifatira ku kiga France n'amashirahamwe ya kuri Orcome na Parseme. Urabona yuko baguma basaba leta ati reka bahora basizana babandanye basizana nk'uri fata akarero ku mwana wita Tarufu wa Igitega. Akikuzana igitoro kuri igitega kibura. Ego me akabazo rero mubaze umutumire naka. Akabazo cyakumubaza arabona ntwamizera ko azoha agaciro akumviriza ayo mashyirahamwe abiri iby'imbere byabo ko tumva birashe bakabikorera ko hama n'uwo mwara bakamusubiza kuzana igitoro kugira iki kibazo kihaze iyo n'izingorane zose zeneye ku kibazo cy'igitoro munakoze. Hari kindi kibazo ga François kuri
ikindi kibazo yavuze ku kijyanye n'uburimyi ko tubona nabo aba batwara barafite imbere uburimyi cyane kandi twabona umengo barabahaye ikibanza kinini kandi barafite ingufu wagomba no kubivuga kuko nibo batwara igihugu tukajya tubona uburimyi iki gihe aho bigeze umunyagihugu agatanga avasi y'amase bamwe ntibayaronke n'ibyo barayaronsa agatondeshwa n'inkoni akarya inkoni ariko atondera amase yiwe none mwumva bwa burimyi kuja gushikira n'utwo umuntu yatangiye avasi aturonka arushe canke ntanaturonke ubona aho ni mwahashika icyo kibazo n'icyo gito umuti ishamwe fomi mukarishyiramo ingufu zikomeye naho tubona ibonye bikora goyagoye ni ukuvuga yuko musaba umutumire yuko hamwe mu mwize mukamutora yotorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'umwavu Sudi yego Mesudi murumvise umunywanyi wacu ari mu ntara ya Gitega ivyo avuga ngerageje kumufasha mwebwe mbabizeye bakabatora muzokumviriza impanuro zitangwa n'amashiramwe atandukanye kubijanye n'ikibazo c'ubukene bw'igitoro yego me urumva burya ikintu cyambere natangiye kuvuga kandi twoshaka ko abarundi benshi bavyumva aya n'amatora y'abashinga amateka amatora y'abantu bazofata ingingo mu gihugu hako n'amatora y'abantu bazofasha yuko amategeko yigwa kandi akigwa neza kandi agashikirizwa ari amategeko novuga yofasha iterambere ry'igihugu muri rusange aho twe tuba duhagaze nuko umurundi wese aho aherereye yoronswa bwa buzima bwiza nko twabivuze ariko rero nitwobishika ko twataye ikizere ikibazo c'igitoro ukiravye nuko gusa umwe wese abashaka kugifata nkuko ari ikibazo coroshe cyangwa ikibazo c'umuntu umva ni kibazo gisaba uburyo ni kibazo gisaba ubumenyi ni kibazo gisaba gukorana nayo mashirama ahingura igitoro hama wanashaka n'igitoro gishitse mu Burundi bica bisaba yuko igitoro gifatwa neza kigabugwa neza ntihabe ingorane mu kungene bahatangwa igitoro rero ivyo vyose iyo habaye amategeko meza yizwe hamwe niyo nama shinga amateka hakaba ari novuga iyo leta ivyumva kandi kabikurikiza ahari kibazo hotoyega umuti rero novuga ko ari kibazo gisaba ko amasektori yose acigira hamwe novuga ko babize bakabatora mwogerageza mu gakora ivyo byose mereje kuvuga kugira ngo bikunde kukiboneka cyane yavuze nikijanye n'ikibazo c'ubukene bw'ifumbire nivyo nyene nivyo donc byose bigiye novuga bigiye mu muntu zimwe kwera nk'ifumbire uravye nk'ishiramwe fomi ivyikora uko kutanguye mu Burundi ni ishiramwe rikora cyane kandi rafise novuga ubwira mu gukora ivyo bintu ariko rero hari gihaza ingorane z'amafaranga y'agaciro nibiki gusa tweco twavuze mu by'uburimyi cyane nuko tworondera ingene honagurwa uburimyi bwa kijambere abantu baronswe uburyo ingene bokora kijambere wanashaka ari na fomi niba hari ibintu yo bikeneye mu kungene horonswe ifumbire ku barundi bose bashaka ibintu byo kurima cyangwa ko bararima hari amashiramwe menshi yofasha yo mu gihugu yo mu karere n'ahandi yego metera bandanya kubakira harundi umunywanyi ku murongo mwiriwe namahoro muri bande mutwakuye muri he Nigeze mbese ku murongo. Yego me harakabazo mufise mubazo mutumire nibaza ko mwamwumvise. Ego yavuze ko akorera mu gisata cy'ubuganga kandi yavuze ko hamwe ibikorwa bishikare ko igisata cy'ubuganga adufite. Yego igisata c'ubuvuzi. Ego. Dore ayo nanye ko yuko amuri iyo Wosuramwo ikibazo cawe Alex kugira ngo tucumve neza. Yavuze ko Ego. None aremeza aho agashikirwe yuko atamudugu azoja kwivuza afisikarata ngo bamubwire ngo ja kuri farmasi kugura imiti. Ego me na ikibazo cawe cumvikanye Alex. Hari kindi kibazo ufise Alex yamaze kuva ku murongo Dr Sudi mwavuze ibijanye no guteza imbere gisata c'ubuvuzi Alex avuga yuko
ugiye kwivuza afise ikarata yo kwivuriza ko usanga adashobora kuronka imiti nico yashatse kuvuga ashaka kubaza rero yuko muzofasha ku buryo imiti iboneka bikwiye muri ivyo bijanye n'ubuvuzi nivyo kubera nk'umuganga kandi yavyize yabinonosoye je ndemeza yuko kugira amagara meza n'uburenganzira bwa buri muntu rero umuntu wese cyane cyane umurundi wese aho ari ategezwa kuvugwa mu gihugu ciwe Ego turi kumwe na Sudi Ndikumana akabarongoye umugambwe Rades ni wari kwarashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe mwumvise ko zo kwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura n'intara ya Gitega hamwe no mu matora y'abajenama b'amakomine muri komine Ntahangwa mukaza hamwe na Muha turafise iminota 8 yo kubakira kuri 39 77 35 94 akanya nakanyu kukwakura kugira ngo mufise ikibazo mubaza umutumire mu mubaze canke intererano murahawe kaze amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baci hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe munywanyi ku murongo sinzi kwa twumva mwiriwe umunywanyi ntari ko ratwumva sura gerageze kuri 39 77 35 94 39 35 turi kumwe na Dr Sudi Ndikumana arongoye umugambwe Rades nari ko arashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe nakanya kuko rero mubaza ibibazo ko afise ikibazo mubaza umutumire wacu canke intererano dufise iminota 7 nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora hamahavuka vyinshi abavamana hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe namahoro Halo turabumva muri bande mutwakuye muri he muri bande François nakabato kajya n'uburimya niragiye ajanye n'ihingiro sosu inde ihingiro sosu muri byo mu gihe mu rutana ego urabona yego yavuze mu bijyanye n'uburimyi ko biteza imbere biranditse hari ko nk'umuco iriko byatuma sosumo igira ibibazo nka bijya kuko turabona iki gihe atamwa no Burundi atiye n'isukari ya sosumo Uganda kandi natuyihingurira kuko n'abarundi benshi igihe batakinwa akayi ka sosumo niyo y'Ubuganda ibihumbi 8 aho ahantu nibonye cankaringa none arabona nitwamwizera agashika ku ntebe mu nama nshinga amateka mu kigobe azo tukurikiranira iki kibazo cy'ingosomo ni odeka iraba ibyikaye mu Kayanza kubona biri hantu bigeze ahantu umwaka ashaka murakoze cyane Dr Sudi ngirango mwumvise ibibazo biratomoye yego nukuri icyo novuga nuko hamaze kuba inama nshinga amateka yatowe na bene gihugu nyana amashinga amateka itegezwa guhabwa ububasha bwo kumenya ibiriko birakorwa na cyane cyane muri ayo mahinguriro y'igihugu ya leta les sociétés publiques rero ikintu gikuru ndibaza yuko hoba ubugenduzi abantu bagende babaze tumenye uko bikora uburyo bafise intambamyizi ziri hehe nimba azotorega umuti mu Burundi zigatorega umuti nimba azotorega umuti hanze cyangwa mu karere ariko igikuru bisaba ubumenyi umva ushize abantu badafise ubumenyi cy'abantu badafise bwabwira cyangwa wa mutima wo gukorera igihugu ni kwa kundi usanga hoza umuntu afise novuga hinguriro bwite ngo rikorera kora mu gihugu hama ivy'igihugu ntibikore rero ikibazo cya sosumo nimba ari sodeka odeka
ni nk'ibitaro usanga ahantu ibitaro by'abigenga biko birakora neza hama ivy'igihugu ntibikore rero biza muri kwa gusaba yuko hoba imibereho donc imibereho myiza y'abene gihugu donc abantu bagarukira igihugu bakorera ivy'igihugu bihabwe agaciro ahari ntambamye turondera umuti nk'igihugu kwa nta woza azana intege isumba Burundi. Ego mu minota ine gusa isigaye turakira umunywanyi umwe wa nyuma kuri 39 umunywanyi wa nyuma ku murongo mwiriwe nyakuba mumenyesha makuru namahoro Ego ni mu Kanyosha ku 96 n'ibice 8 ndahabona Imana Norbert mu Kanyosha mwumvise umutumire turi kumwe cyane ndamubwiza Dr. Fudi Ndikumana mwavuze ko arongoye Rades Yego marongoye umugambwe Rades Yego mu mpere mwiriwe yabumvise amahoro cyane hanyuma yo yashikirije mu migambi cyane yashikirije numvise mu mikeyi nk'imibereho myiza kugwiza ibigo by'ubuvuzi no kugwiza ubugwaruka n'ibindi agomba ndamubaze kubijanye n'ibi by'imibereho myiza hamwe twobizera tukabatoraganya kubahwa nk'ubu kubijanye n'abantu bahunze igihugu hariho benshi tuzi bahunze igihugu kumvo izina ziriye mugambwe wa desi mutegekanye iki nkamwe twobizera tukabahunda amaso hanyuma ikindi naco nko kubijanye n'ubutungane umengo sinumvise ko hari itabivuga ko n'ibintu bijanye n'ifaranga ryataye agaciro hamwe n'ibiturire byiraye mu Burundi byo bivuga ko iki nkamwe twobizera tukabaha amazi Ego mereka tumuhakanya yishure Dr. Sud sinzi ko mwumvise ibibazo yavuze ko ari cyo mutekanya kubahunze hamwe no kubijanye n'ubutungane hamwe n'ikijanye no guta agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ndavyumva ni kwa kunyene twarabivuga urumva nk'abahunze nta murundi numwe kuri iki gihugu novuga ko yavutse abe mu gihugu cy'u Burundi ahunga Burundi abwanka no kuvuga yuko umwe wese arafise impamvu zotuma yo barahunze ariko impamvu nyamukuru no kuraba igihugu cy'u Burundi nuhu wahunze cya ushaka guhunguka igikuru arabu Burundi nduhemukira Burundi mumvo izi canke ziriya hama hakenewe yuko abantu boganira nk'abarundi abantu bokumvikana je mvuga nti nko mugambwe wacu kwa umugambwe wumva ko icivugo cacu ari intahe n'iterambere ikintu cyo gushira intahe aho itegerezwa n'ikintu gikomeye cyane rero kenshi nuko nk'abarundi twemera yuko dufise ikintu Imana yaduhaye kandi tutabishatse nubwo Burundi rero uri mu Burundi cyo warahunze kwanza dushire Burundi imbere hama ivyo dusaba ivyo tuma ko tugana Burundi tubigire mu kungene twubaheza Burundi cyo ni cyambere hama kuvya amafaranga y'agaciro nibiki amafaranga yataye agaciro yego izo ni ntambamye novuga ni haraba ingorane mu nyuma abana ko arabona gusa icyo twita ama consequences y'ingorane ariko rero iyo udatunganya neza igihugu iyo mutaba neza amafaranga atagaciro ariko aravunjwa handi ahanyene mu ibarabara aya mafaranga tuvuga ko atagaciro ariko hari ibintu by'ibikorwa biko birabandanya handi rero tuvuge duti reka abantu bagarukira Burundi reka habe iyo ntahe mu Burundi reka habe kubaho ku Burundi abinama novuga inama nkiza inama shinga amateka ihagaze neza y'abantu babishoboye abantu bari bashaka gukorera igihugu cyabo cy'u Burundi hama ivyo bindi nibibazo abantu bo kwicara kandi bakabitorera umuti ibibazo vy'igiturire nibibazo byotorega umuti yo habaye novuga umugwi w'abantu batuwe n'abarundi Ego murakoze cyane Dr. Sudi mu munota umwe gusa akamumutera abariko baratwumviriza cyane abanywanyi banyu muce muvuga nibiranga umugambwe wanyu abifuza kubatora bazobamenya gute bazobatora ku nimero zingahe Ego cyo novuga nuko nk'abarundi ntiduticizere nivyo turi mu bihe bigoye
benshi umwe wese aravuga ibice biriya turayibayemwo nta muntu yoza yigisha umurundi ibihe turimwo kubikura mu nzira samajambo nibikorwa kandi abazozana ibikorwa n'abantu babizi n'abantu babishoboye n'abantu bafise umutima wo gudushikana aho dutegeza gushika rero nka radesi ibujumbura turi kuri nimero 16 ushaka kudutora aravivura kuri nimero 16 igitega ni nimero 12 yego kandi twasaba yuko bo twizera kubera tuje twiteguye kandi tuje turi urwaruka ruzi neza igihugu cabo kandi rukundi igihugu cabo. Ego murakoze cyane nkuko rero mwavyumvise twari kumwe na Dr Sudi Ndikumana harongoye umugambwe Rades akaba ari weriko harashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe Rades mu gice ca kabiri ca kino kiganiro cuno munsi rero kikaba kigarukiye hano. Dr Sudi Ndikumana tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ndabashimiye cyane nane. Egome Christine Kamikazi nije ko ndabashikiriza kino kiganiro Larissa Kaburahe niwe yariko aratuma amajwi abashikira nk'abandi bashimiye mwewe mwese mwakurikiye kino kiganiro cyane cyane mwebwe mwakuye mukagira ico muterereye mwa kino kiganiro bande mukurikira ibigano vya Radio Bonesha FM murakoze. Subuze kwiki ni kuri Radio Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere kuwa gatatu no kuwa kane. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Kaze. 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 Bonesha